Kurabukije wewe udahema kuba natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'isata bitandukanye maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe maze amakuru rero akabashikira ku gihe rero kandi kuko tuba twayateguye neza cyane. Rero reka tudatevye tugezeho ano makuru twabateguriye kuri uyu munsi. Hato ikiziga igishubi amakenga kubivugwa ko ari uwiyahuye Gitega kwa kabiri ndamukiza 2025 ikiziga c'umugabo w'imyaka 33 caratowe ku rugo iwe muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Mu gihe indongozi zivuga ko yoba yariyahuye, abanyagihugu bariyamiriza izo nsiguro bagasaba amatohoza yigenga. Muri iki gihe haguma hatogwa ibiziga muri iyo ntara yo hagati mu gihugu. Umugabo w'imyaka 33 yatoye yapfiriye kumuhana iwe ku mutumba Bubaji muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Kubw'ababibonye ico kiziga ca Etienne Nshimirimana catowe ku murango izuba ryaka rero kuwa gatatu wa mbere ndamukiza mu nzu iwe. Icamwishe ntikiramenyekana. Tumubajije Benoit Sekubu umukuru w'umutumba Bubaji aremeza ayo makuru, avuga ko ivyatumye ubwo bubisha ivyatumye ubwo bubisha bitaramenyekana, ariko akavuga ko gushika uwo mwanya hibazwa ko yoba yariyahuye. Kubw'iryo soko nyene ntawikekwa n'umwe arahagarikwa gushika ubu. Igipolisi ca Kibaba carashitse ahabereye iryo bara kugira ngo gikore amatohoza. Ico kiziga cahamwe uwo munsi nyene, ariko abanyagihugu benshi bibubaji bariyamiriza ivyavuzwe ko yiyahuye. Babona ko Etienne Nshimirimana ashobora kuba yiciwe ahandi hantu, ikiziga ciwe kikazanwa gutabwa mu nzu yiwe kugira herekanwe ko yoba yiyahuye. Abo banyagihugu basaba ko haba amatohoza ngo hamenyekane abashobora kuba barakoze ubwo bwicanyi rero banashirwe imbere y'ubutungane. Mu mwaka uheze iteka ishirahamwe rya kera riharanira agateka kazina muntu mu Burundi ubu rikorera mu buhungiro kuva habaye urugagara rwa 2015 rwatangujwe no kwiyamiriza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu muhisi Pierre Nkurunziza kitumvikanywe ko ryari ryashize intara ya Gitega mu burere bwakozwemwo amabi menshi y'ubwicanyi. Kuva mu ntango z'umwaka wa 2026 ibiziga bishika 20 vyaratowe muri iyo ntara. Kubw'ibiharuro rero bigaragara urukurikirane rw'ibiziga bitoba rwerekana umutekano ugumuhanga uhungabana nubwo indongozi ziguma zihumuriza. Korera ibujumbura hagati y'ukwiyongera kw'abarwayi n'ibihano, leta igiye gufata ibihano bikomeye. Bujumbura kwa kane ndamukiza 2026 Uburundi buriko burahura no kwiyongera guteye impungenge kw'indwara ya korera muri uwo mwaka 2025-2026 aho abantu barenga 3500 bamaze kwandura muri 2025, kandi hakaba hari n'utundi duce twongeye kubonekamwo ino ndwara kuva mu mwaka utangura, cane Bujumbura igisagara c'ubutunzi muri komine Ntahangwa ahari uturere tubangamiwe hamwe no mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero. Iyi ndwara iriko irarandagata cane bivuye ku biziba rero ibura ry'amazi meza akwiye hamwe n'ibikoresho vy'isuku bidakwiye. Mu gisagara c'ubutunzi c'ico gihugu rero
gitoya cyo muri Afurika y'ubuseruko haravugwa ukwiyongera kw'ibiharuro vy'abarwayi kuva mu ntango z'indwi mu duce twinshi two mu buraruko bw'igisagara harimwo Bubanza, Bukarisazi, Uwinterekwa, Gisandema na Nyabagere. Nk'uko vyatangajwe n'inzego zijejwe amabanga y'abantu, abantu 38 baranduye korera ku minsi 3 gusa. Abo barwayi bariko baravurirwa ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore, aho abaganga bariko baragerageza guhagarika irandagata ry'iyo ndwara. Muri abo 18 baturuka mu duce twa Bubanza na Bukarasazi tubangamiwe cane kubera gusubira kwaduka kw'ico kiza. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo zikomeye. Itegeko ryashizweko umukono kwa 18 Ruhuba 2026 n'abashikiranganji b'amagara y'abantu, intwaro yo hagati mu gihugu no kwigenga ca leta. Kuva ubu riteganya guhana utazokubahiriza amabwiriza y'isuku n'isukura. Ivyo bihano bizotangura gushirwa mu ngiro kuwa 6 Ndamukiza. Kubw'umushikiranganji w'amagara y'abantu Redwin Baradahana, iyo ngingo igamije gutuma abanyagihugu n'indongozi bo mu rwego rw'intango bagira uruhara mu kwinjira, mu gihe leta ivuga ko iriko irongereza inguvu mu kurwanya indwara ziterwa n'isuku nke. Mu kiganiro n'abanyamakuru co kuwa 2 Ndamukiza 2026 yaragabihije avuga ko ico kibazo gikomeye mu duce tubangamiwe. Abajejwe amabanga y'abantu berekana ingeso nyinshi zishobora gutera ingorane: gufatira amazi ku migende mu buryo butemewe, ibidendezi vy'amazi mabi no gusukura ubwiherero mu kajagari. Ivyo vyongerezwa n'imyuzurire n'ubukene bw'amazi meza bituma indwara irandagata gusumba. Kubera ukutaronka amazi meza, abanyagihugu benshi bakoresha amazi y'inzuzi mu buzima bwa misi yose, ariko ayo mazi ni mabi cane, arimwo udukoko dutera korera bitewe cane nuko atabwamwo imyanda yo mu ngo hamwe n'umwanda mukuru. Ivyo bikorwa bituma indwara ikwirakwira cane, ni kumwe mu mushikiranganji yavuze. Mu guhangana n'ico kibazo, leta ifatikanije n'abafatanyabikorwa bayo yashizeho ingingo zo kurwanya iyo ndwara, harimwo kuvura abagwayi, gutanga inyigisho ku banyagihugu hamwe n'ingingo z'ukwihutirwa zo kuronsa amazi meza no kunoza isuku. Amafaranga arenga 3 miliyoni y'amafaranga y'amarundi yaremeranijwe mu mezi 3 aheze mu kurwanya ico kiza. Ku ruhande rwayo, ubuyobozi bwa komine Ntango buhamagarira inzego zibijejwe hamwe n'amashirahamwe yegeranya imyanda kugerageza kongereza ibikorwa vyayo, ariko abo barahura n'ingorane nyinshi, harimwo ukutishurwa amahera y'ibikorwa vyo kwegeranya imyanda ku mihana imwe n'imwe, ubukene bw'igitoro hamwe n'aho guta imyanda hakwiye. Mu gihe ingorane yo kwiragira ry'iyo ndwara icibonekeza cane, inzego z'amagara y'abantu ziharamagarira abanyagihugu gukurikiza bikomeye amabwiriza y'isuku no kwirinda kunywa amazi adasukuye. Hatabonetse inyishu zirama, urugamba rwo kurwanya kolera rushobora kuzogora kubera ukuri gukomeye, kuko hari abanyagihugu benshi babayeho ata buryo bufatiye ku bikoresho shingiro vyo kurwanya ico kiza.
aya rero niyo makuru twari tubafisiye none, dushimira abo udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri Nibashakure nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye abanye n'ibisata bitandukanye, igisata ca politiki, indero, umutekano, amagara y'abantu ndetse n'andi hose maze makuru tukayabashikiriza hameze neza, ni munyuma yo gukora matoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Turakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.